Mwaramutse canke mwiriwe bakunzi ba Look Media, bakunzi b'ibiganiro ca Look Sport. Ni Look Sport uno munsi tuje kwifatanya n'abakenyezi baje ko bahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka kabo igenekerezo rya munani ukwezi kwa ntwarante uko umwaka utashe. Ni Look Sport tuje kwifatanya n'abakenyezi batandukanye, tuje kubashikiriza amakuru y'inkino yerekeye abakenyezi bakomakomeye cyane no mu gihugu cacu ndetse no ku rwego mpuzamakungu. Nabo bakenyezi twaje kuba dutorokanya nibaza ko ari musanzwe mubazi. Ni iganiro cyo mu Look Sport, singo twababwira ngo Primus League, singo twababwira ngo Premier League canke ibindi. Nabo bakenyezi tuje kuba tubaganira ko twaje kuba tubatora abakenyezi babiri, Francine Niyonsaba mu gisata cyo kwiyongera imitsi n'uwitwa Sada Nahimana mu rukino rwa tennis, n'uwundi umukenyezi akomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, akomeye cyane ku rwego rwa Afrika, asanzwe ari mu bakenyezi 9 bari muri comité votant muri Fédération Internationale ya Cyclisme. Urabona ko ni umukenyezi akomeye cyane, niwe tuza kuba tubashiramo umuyumvire ibimwe twaje tumuganiriza, atubwira ingene yatanguye, yagiye muri Fédération, byinshi cyane aza kuba atuganirira. Muraza kubyumvira hano. Tubanze tumire amateka tubanze tugaruke mwidonido. Twagarutse ubwira kandi nameje kubabwira mu cama k'iganiro cacu no munsi twifatanya n'abakenyezi batandukanye, aho twashikiriza bimwe mu bikomeye bagiye bararangura. Turahera kuwitwa Francine Niyonsaba n'abagana ca Londres mu gihugu c'Ubwongereza, hari mu metero amajana 8 nyene. Umudari yatwaye mu 2016 mu metero amajana 8. Urabona ko yagiye arevura uko bamutashe. Ni Francine Niyonsaba yatwaye n'ibindi bishimwe bitandukanye, imidari itandukanye, haba ku mugabane wa Afrika cyangwa ku mugabane wa Buraya. Ni mu mwaka wa 2012 Championnat d'Afrique de Porto Novo yabaye uwa mbere mu metero amajana 8. Francine Niyonsaba yatwaye kandi umudari muri 2021 muri Diamond League, aho Sineri Francine Niyonsaba yatwaye ubushimwe butandukanye, yatwaye imidari itandukanye, yatwaye Championnat du Monde en salle inshuro zibiri mu mwaka wa 2016 ndetse no mu mwaka wa 2018, hari muri Portland mu mwaka wa 2016, muri Birmingham mu mwaka wa 2018. Yatwaye ubushimwe butandukanye. Francine Niyonsaba niraza ko ni figure emblématique iyo ko bavuga sport y'abakenyezi hano mu Burundi, utegerezwa kuvuga na uwitwa Francine Niyonsaba. Uwundi twaje kuba turabana witwa Sada Nahimana mu rukino rwa tennis, urukino asigaye aserukira neza cyane u Burundi. Sada Nahimana abandanya yevuriwe buke abandanya atera imbere intambwe ku yindi ku munsi ku wundi. Ubona ko statistique yiwe abandanya yongera ahari hose. Ni Sada Nahimana uno munsi mu mwaka wa 2025 ku rutonde rwa ATP muri tennis, abazi tennis acamenya icyo arico, ni ari ku rubanza, ari ku kibanza c'amajana 332. Ubwiranje no mu mwaka waheze mu mwaka wa 2024 yari mu kibanza c'amajana 339. Urabona ko ariko arevuriwa, ariko aja ibibanza imbere. Muri uno mwaka amaze gukina inkino zibiri, ni victoire imwe défaite imwe muri 2025 kuwitwa Sada Nahimana muri tennis. Urabona ko ibikombe amaze gutwara byinshi. Muri uno mwaka amaze gutsinda uwitwa Victor Albin kuva mu gihugu ca Suisse, aho yamusinze amaseti 2-1. Yatsinzwe n'uwitwa Lazar Garcia amaseti 2-0 umu Espanyol muri mwaka wa 2025. Tugananje mu mwaka wa 2024 Sada Nahimana yaragize 29 victoire 18 défaites. Mu mwaka wa 2023 yari yagize 22 victoire 18 défaites. Ni abatlete babitwaye twashoboye kubatorokaniriza, ariko twibuke ko hari n'abandi batlete benshi dufisa no mu gihugu cy'u Burundi mu bakenyezi. Turashobora kuvuga uwitwa Ines Nezerwa Giti muri basketball, turashobora kuvuga Sierra Ornella Niragira muri judo, n'abandi benshi batandukanye. Twibuke ko no munsi mu guseruka gihugu intamba mu rugamba z'abakenyezi bari munsi y'imyaka 17 bamaze kubaberekeza mu gihugu ca Cote d'Ivoire, aho bagiye gukina inkino zo gukurakuranamo. Urabona ko ni nabo nyene mbere tubonereho n'akaryo ko kubatera intege. Nari namaze kubabwira turafise umukenyezi wundi ntakina canke ntagira iki, ariko ni umwe mu bakenyezi bari ku rwego mpuzamakungu mu rukino rw'amakinga, Fédération Internationale ya Cyclisme. Ari mu bantu 9 muri Afrika bemerewe kugira ico bavuze mu matora yo mwishirahamwe mpuzamakungu rya Cyclisme. Urabona ko mu bihugu 54 bigize umugabane wa Afrika, u Burundi bafise umuntu. Urabona ko ni abantu 9 gusa. Nibaza ko ni iteka rikomeye cyane kuri Federation y'amakinga no mu Burundi. Tuzi ko na Federation no musiriko yatera imbere ibandanya yakira amahiganwa mpuzamakungu.
yitwa Sandra Kinyomvyi. Sandra Kinyomvyi yaje kuba atuganirira mbere uno mwaka aherutse kwizerwa kandi asubire muri iyo komite votant yari yaharuwe muri edition iheze, uno mwaka yasubiye kwizerwa kandi yaje ko atuganirira aratubwira ati ibi byose ndabishima, ndashimira Federation y'u Burundi, ndafise indoto yo guteza imbere urukino rw'amakinga mu Burundi. Ni byinshi yaje kuba atuganirira, nibaza ko twoca mwumviriza ibyo yatuganiriye n'ikiganiro cyacu cya Rock Sports cy'uno munsi twaca tukirangiriza hanyene mugire aho muba mubawe abakenyezi dusubiye kubipfuriza umunsi mukuru mwiza wabahariwe mubandanye mutera imbere Imana ibahezagire. Nijyari mwatangiye kwinjira muri Federation ya Cyclisme mu Burundi? Jewe ninjiye muri 2017 aho nagiye muri Federation ya Cyclisme ndi chargé de relations publiques. Nkaba mu membre asanzwe muri Federation, mugabo bakansaba ko nshobora kubafasha mu byerekeye gutunganya amashampiyona no kurondera abasiponsoro. Kuva mugiye muri Federation umva ko mwafise amabanga mujejwe, nta ntambamyi mwagira ko mukenyezi muri ayo mabanga yanyu? Oya, jewe novuga nti twarahiriwe ko muri cyclisme dufise komite itahura cane ikibanza c'umukenyezi muri administration cyangwa muri sport. Novuga nti bisanzwe kuva ku rwego rwo hejuru au niveau international y'ama statut baravuga ko hariho pourcentage ugomba guha abakenyezi muri administration muri komite. Cyo kimwe no muri komite nationale olympique naho nyine madame Lydia la présidente yama bisaba mu mafederation yose, hama twe tukaba dushima kuko muri federation wacu ni komite y'abafasoni batari bake, donc ntigeze bingora jewe. Ego, imyaka mumaze muri Federation ya Cyclisme mu Burundi, ni iki mumaze gukora mu kwishimira ati marakoze iki cyafashije guteza imbere urukino rwo kwinjira mu Burundi? Murakoze, jewe sinovuga ko ari jewe nocishimira kuko nta numwe yikwijije, twese dukora muri equipe. Komite ntaco idakora kugira ishobore guteza imbere urukino rw'amakinga. Ntaco novuga jewe ubwanje ego je fait ma part, naravuga ndatereye icyo nshoboye, mugabo sinocishimira jenyene kuko twese twarafashanije kuva kuri president gushika ku mambo wari wese president b'amaklub ko niwe bategura abakinyi bwabo nabo nyene barabishiramo inguvu. Donc jewe numva twakoze hamwe nko kabone novuga nta Tour du Burundi irageza aho igejeje, ariko sinovuga ngo nije nabikoze, twese twarakoranye twarafashanyije. Iyo myaka mumaze muri Federation, ibyo wakoze, ibyo mwakoze na komite muri kumwe ugerageza kuvyumva, uvuga ko ni 6 wagize cyangwa yabaye 7 cyangwa yabaye 6? Oya, nukuri novuga ko ari succès kuko iyo ukoze nka edition ya mbere, hakaba edition ya kabiri, hakaba edition ya gatatu, hakaba edition ya kane, urumva ko atari échec ibiri kwiraba. No kuvuga ko harimo succès yabaye muri ico kintu, biranaboneka uravye ama edition ngene yagiye aratangwa gushika kuri edition ya kane, ukabona ibihugu bitandukanye bidusaba kuza, kuvuga ko bose bavyishimiye cyane. Muri Federation Internationale nayo mwatangiye kwinjira mu byaro? Alors muri Federation Internationale nagiye muri 2021 aho nari mpejeje gutorwa ngaha nka vice présidente wa federation. Hama abo muri federation baravuga ati reka dupropose candidature yawe au niveau international, kubera naho nyine bariko barasaba ko abakenyezi binjira, naho nashoboye guca ntorwa nka délégué votant, guca nshobora no kuja mu yindi commission de solidarité ijejwe na kuraba gufasha ibihugu biri en voie de développement. Yego. Est-ce que imyaka igihe umaze muri Federation Internationale, Federation y'u Burundi hari icyo yunguka kubona ifise umumambi muri Federation Internationale? Ego, novuga atari kwishima no kuvuga ko quand même ufise ico kibanza, ni kuvuga ko uba uri hafi y'aba décideur, y'abantu bari muri comité directeur. Ni kuvuga ko ingorane wamufise canke ibibazo mufise urashobora kubishikana directement. Sico kimwe nuko uba ata kibanza ufise hafi yawe. Turamaze kuronka ama equipement atari make, turamaze kuronka ama formation atari make, turamaze kuronka abana baje mu camp d'entraînement hanze. Ego, turamaze kuronka abana bunye bagenda muri championnat mondial,
ibyo byose bibaza ko byashoboye gufasha na federasiyo y'u Burundi ya cyclisme ikamenyeshwa kuko urumva nk'icyo kintu ca Tour du Monde tuko turakora naco nyene kirafasha ko au niveau international au niveau Afrique nta na rimwe batakivuga turi mu nama. Nibaza ko nkima ntihenze ni titre ngo délégué votant mutubwira délégué votant afise ni gisigura iki mu délégué votant ni kuvuga ndabivuze mu majambo make kugira ngo bitahure ni ukuvuga ko chaque continent iyo ari yo yose muri gukora amakontina barafise abantu baserukira ibihugu byo muri continent au niveau international. Ni ukuvuga nka Afrique ifise abavota 9 Afrique yose tora abantu aigo bitora abantu 9 bagaca abari bo baserukira ibihugu bya Afrika byose au niveau ya UCI Union Cycliste Internationale. Rero abadelegue votant nibo nkuko habaye inama canke hakaba nka changement y'ikintu hakaba nka Federation Nationale bashaka gushiramo gukuramo canke iki ntibarinda babaza ibihugu byose baba bafise abantu 9 babemerera bagaserukira au niveau international. Nibyo nose gutora kandi ni ikibazo kingana bitanye demande ni 4 ans imyaka 4 ego bagaca bahindura. Twavuga ko kugira ngo basubire kubizera kandi uno munsi barashimye ikintu uvuga ko imanda y'ibyo yanze. Ikibazo kiragoye gato kuko urumva jewe sino kwishima cyangwa ngo bwiki mugana ugati iyo kama umuntu afitiye confiance cyangwa nka federation yose ugati turashaka gutanga uyu mukandida kugira ashobore kuduserukira baba babona hari ikintu bamariye baba babona ko bishoboye nivyo nibaza ni kuvuga niwo mubaza batanzwe n'iyi federation mu Burundi. Ego ubu ni federation nationale igomba gutanga candidature yawe. Ikindi kibazo kibise seriya ikibazo ni mu matora y'uko kuba muri federation mu Burundi hari abaye n'ibintu batora muri manda yahera umwari usanzwe muri komite executive ariko uno munsi barakuramo harabaye imbyina perezida wa Sena avuga ko perezida wa Tanzania mutegerezwa kwentega kandi iyo komite executive mbega byavuye just novuga ko habaye impari kuko amatora n'amatora iyo habaye nk'abantu babiri bitojeje hariho utsinda hariho n'utsindwa. Alors selon les statuts za fédération ni ukuvuga baratora président hama n'abandi na secrétaire général trésorier n'uwo représente le cyclisme féminin. Abo bahejeje gutorwa nibo le président yatowe niwe ashobora gutanga vice président wiwe hama akamuproposa abo komite hama bakamutora bakamwemeza no muri assemblée générale. Jewe nari vice présidente yari yatanzwe na le président sortant donc le président yatsinzwe donc ntibyari ngombwa nta obligation nimwe yarimo kuko ntegereza gusubira kuba la vice présidente. Ni normal que le président mushasha avuga ati nanje ndafise vice présidente wanje cyangwa vice président. Ibyo ni ibintu bisanzwe cyane ko madame la présidente w'isene niba yarasabye ati mumushire muri komite nibaza ko ariko yavuga ati hari ikintu nabamariye nabafashije. C'est vrai ndafise ama contact en facilité au niveau international kubera iyo myaka ine nari maze ndiko ndakora n'ibyo turumvikana turazinanye turafashanyije byinshi n'ibindi bihugu bindi ndagerageza kubifasha mu niveau Afrique nibaza ko aricyo gituma yavuga ati umushiremo ntacu muzohomba atarukunguka. Uno musimani wa muri kipaposte ya federation muri federation ya cyclisme y'u Burundi mu mamba asanzwe jewe ego mu mamba asanzwe muri club isanzwe nk'umwamba wari we wese nta poste mufise muri nta poste n'imwe mufise. Intumbero yanyu mu guteza imbere urukino rw'amakinga mu Burundi objectif mufise ihangiro mufise.
ihangiro mfise uko saswa umumambre ko noba ndi nk'umumambre asanzwe canke cane ni amahirwe nagize yo gutorwa nka délégué votant intumbero mfise niyo guteza imbere cyclisme mu Burundi kubera iki kubera ndazi ko dufise abana bafise talent barafise impano zidasanzwe ndamaze kubabona ndamaze umwanya utari muto ndabiga niki ico mbona ashobora kubafasha no kuronka beaucoup plus opportunité kubaha opportunité nyinshi zo kuja hanze kugira entraînement no kurondera abantu baza ngaha bakabakoresha imyimenyerezo kuko umuntu cycliste atagira imyimenyerezo nta na hamwe bariko aragira alors opportunité zuko baja mu camp d'entraînement hanze n'amahuzenya menshi n'amacourse menshi ko organiza amacourse menshi nico jewe nshobora kubona ko nofasha kugira abo bana bashobore gutera imbere Umusina intambamyi zihari muri federasiyo ku batlete cyane cyane n'izabyango urukino rw'amakinga ruteye imbere ku murindi munini ibyo onye nuvuga nti cyane ni equipment amakinga arazimvye muri uno mwanya kubwira amakinga abana bafise benshi nayo tuba twaronse au niveau international babaduhaye à travers les programmes de solidarité ni donc ko umwana umwe wese twovuga ati mu maclube yose aronka ikinga ryo kwiyantrena misi yose icyo ni igikorwa kidasanzwe kugira gishikeko kandi nico kibangamiye cane abacycliste bacu équipement nazo nyene ibirato kuko ufise ibirato approprié il faut que ufise umucoach akukurikirana misi yose il faut que ufise récupération ashobora gufungura ibintu bikwiriye ibyo byose ntibyoroshe ku bana bacu bari mu province atandukanye ni ibibazo donc ariko tuzogerageza dushoboye cyose kugira bashobore gushikaho mu Burundi mu mafederasiyo menshi atandukanye dukunze kubona abakenyezi benshi bari imbere y'ibintu bitandukanye akajambo kamwe mu by'abakenyezi n'akaye novuga nti d'abord il faut que ikirisure nuko abakenyezi bacu ngaha mu Burundi barashoboye barafise impano nabo nyene zo sinovuga ko ari mu Burundi honyene ni au niveau twese abagore barafise capacité yo kuorganiza yo kwiadapta facilement ico kintu faut ko novuga ko bakimenya bakiyemera bakagira confiance muri bo hama bakamenya ko bagomba kurengera hariho barafise ibintu byinshi batwara muhira imiryango yabo n'ibiki mugabo ukamenya kwipanga ukamenya twiti umwanya n'umuryango umwanya nagiye gukora ikintu gishobora guteza imbere kunteza imbere kigateza imbere n'u Burundi bwacu kikarushikana hejuru birashoboka hariho umaze kwishiramo ko bishoboka kuko hariho blocage ishobora kuva kuri wewe nyene ngo yango jewe bijya ntabyo noshobora ariko ubishobora donc il faut ko bamenye bwa mbere na mbere ko bashoboye ico cyo kisura ibikurikira no gufashanya guha tuyo umugenzi wawe ukambwira ati iki kirahari ni opportunity yifate ntiguciye twese turafise impano zitandukanye dukora amadomene atandukanye jewe mfise ikintu nshobora kukubwira nkabwira mugenzi wanje wundi umukobwa nkambwira iki niyo uragishoboye gendamo ifo ko ndakivuga tugafashanya turagushimiye murakoze cyane nawe twibaza ko n'akandi kanya tuzobakenera kuganira muzotwikana ego nta kibazo avec plaisir murakoze cyane